Nkuko mubizi itariki 5 z'ukwezi k'umunani itariki 9 z'ukwezi k'umunani mu 2013 harabaye inama koma y'ubutungane Igitega. Ico gihe bamwiza ko ubutungane bwiye gufata isura nshasha. Ngaho rero twagiye turabona turabona neza yuko amahinduka komeye atuma ubutungane bwakigira isura nshasha yabaye kandi bituma ubumengo abantu babidogera ubutungane n'abashikiranganje babona ko hari ibintu kubikudahindi. Ingorozi bituma nuko ibisabwa neza by'ubutungane buje mu neza n'ibyo bitaro hari n'ubwambere yuko bavuze ko ubutungane bwigenga n'ubundi butegetsi bwa gatatu nuko ibiza shingiro bivuga byateze kwibona bibonekera neza uruharasi musentare ntayizwa ifise Supreme uragenda batiza kwitunganya birongo ingene ateza kwicubahiro ateza ko afise uburyo bakabahambije kugira abajiri yabo ukaraba ingene abantu basaba bateza kuba bakabagwiza bakababishwira bashobora gukora ibintu byinshi kandi n'uwo atwara ku Supreme agashobora kuba umuntu agira amanda utamengo n'umuntu agenda bakura kandi yakiza kwasubira n'icubahiro umushiranganje w'ubutungane no ari ategeza kuba ari hejuru yuko yerekana ubundi butegetsi na rwagwe rukuru rero ubutungane hote kudo justice bukajaho yari ukajaho kandi ubuteza kwa ubuyo kuri kuba sentare na hizo n'ijya nama nkuru y'ubutungane conseil de la magistrature iraba ubukwiye gutunganya kabakabwizamwo benshi mu abatowe ateye bamusanga bagenda barashiramwo kubera nomination z'abo muri leta. Ivyo rero kugira bakingire yuko umenga bo muri leta nibo bashaka kubogera cane ubutungane.